Ya guys, uno musi rero ngoma ndababwire impamvu M23 imaze iminsi yasubiye kandi kuza ifata ubuce bunaka ifotora. Ifata ubuce bunaka bajya n'ifoto. Igera hanaka bajya n'ifoto. Mu gihe leta ya Kongo atakintu na kimwe ibivugako. Burya guys, ni gute ushobora kwiyumvira umuntu ashobora kukwinjirira mu rugo ukazona umwana wa mbere aramwishe, wa kabiri aramwishe, ukazona ngo agiye mu cyumba, ngo agiye hehe, ngo agizente, urumva ukaguma umwirekera ukaca bibaza yuko ari kijuju. Burya abantu benshi bazi yuko president wa Kongo ngo atabwenga agira. President wa Kongo tugerageje kuraba uburyo akoramwo ibi bikorwa vya politike, urabona yuko ari umuntu akoresha diplomasi iri ku rwego rwo hejuru cyane. Ivyo ndabivuze kubera iki? Ndabivuze kubera ko kuva intambara yagatangura, kuva bagategwa, kuva bakagirirwa nabi, President Tshisekedi, Felix Tshisekedi nta kintu na kimwe do principe arigera ashikiriza. Wewe ikintu akora niki? President Tshisekedi arakeneye, ntakeneye kwiteranya n'amakungu kwanza. President Tshisekedi igihugu cha Kongo ni igihugu gitunze, gitunze cyane, igihugu gitunze kabisa. Ko ugerageje kuraba n'imiji iri mu miji nka Kinshasa, iri mu miji ikaze cyane muri Afrika. Kongo murazi ko ari igihugu kirimo inzahabu nyinshi cyane. Kongo urazi neza yuko amakungu nka yose bavuga rumwe. Rero ibi bintu uko vyagiye biragaruka nuko urabona mission y'aba M23 ifadikanije na Kongo. Urabona mission yabo aho barayitanguye, urabona aho bayigejeje. Baragiye barafata Goma, barafata nde, baragenda za Kamanyura, baragirana, ukabona neza yuko abantu kweri bahiganzi kabisa ariho bari. Ariko nta n'umunsi warimwe leta ya Kongo irarungika abasirikare muri Kongo, mu basirikare kuja kugwana na M23. Ahubwo ica basaba nukudefanda gusa, nukudefanda kugira ntibamwinjirire ko cyane ngo bagere Kinshasa, ko Kinshasa ni kure cyane. Ya hantu uzawumva ngo Igoma ngo he na hantu mu kugenda ufata indege. Kongo murazi ko ari igihugu gifite ibigwanisho bikomakomeye byinshi. Kongo irafite indege, Kongo irafise bigwanisho bikomakomeye kabisa. Ariko ntibijya ku kazi kubera iki? Ni diplomasi, nta kindi cyo kirakora. President Kagame yarakoresheje diplomasi iramuta kwa amazi ku buryo acagaruka akagaragara directement. Okay, uno munsi hari ahantu aba Kongoma aba M23 bafashe. Narasomere hari muri zandimi zabo, reka ndahabasomere murabe mwumve. Ahantu bafashe province du Nord Kivu, territoire de Walikale, urumva secteur de Wanyanga, Bakusu, ningira ni Bukusu, Bakusu. Urumva ahantu bafashe na hantu kure nahone, burya na hantu kure gusumba, ni kure cyane ya Goma kabisa. Na hantu kure iri mu nahone hari mu miji myiza kandi hanini cyane. Urabona yuko bahageze barafata barajya n'agafoto. Ibi bivuze iki rero? Ibi bintu bivuze inzira zibijengira, ndabahereze principe zibiri zonyene. Principe ya mbere ishobora gutuma president wa Kongo ayihorera kuri ibi bintu. Principe ya mbere nuko ashaka kwereka amakungu ko atangwa ntambara akeneye. Ko intambara murazi ko hitana bene gihugu, kandi murazi neza yuko aba M23 bubako bagwana n'abawazalendo. Abawazalendo na bene gihugu ni nka kwa kunda bene gihugu bogumuga avuga ati twebwe nitwemera ko muguma mutwica, reka natwe duhaguruke. Abo leta ntaco basangiye na leta. Leta wivunye umwansi iranagushigikira. Ko nino mu Burundi umuntu aguteye ukamwivuna, nta kibazo kabisa, nta kosa ririmo kabisa. Rero wazalendo nibo bariko baragwana na M23. Ico M23 itazi rero ngaho ni giki? Ntizi neza yuko muri bajya wazalendo, kuko amakungu yoyo azi ko yuko ko leta abasirikare ba Kongo batari ko baragwana bihoreye. Urumva berekana gusa ama fact. Aba wazalendo barashobora kujamwo abasirikare
babibi igihugu kimya mu mpisho kuko vyitwa yuko ari abawazarendo bariko baragwana kuko sinahuri ngene umwene gihugu yogwana n'umuntu amaze imyaka myinshi mu ngwano canke mu ishamba ari karagwana hama kacagwana n'umwene gihugu asanzwe umwe yigije kurasa uno musi nyene urumva neza ko nivyo bintu biri mu ma principe Tshisekedi akoresha nka iyo systeme yiwe kugira makungu ntamufatira ibihano nkuko leta y'u Rwanda yamaze gufatirwa ibihano n'amakungu atari make. Yindi systeme ya kabiri, kindi kintu cya kabiri nabashikiriza niki, urabona aba ba M23 iragenda ikagwana ahanika hafata ikakijya n'ifoto, iyo foto bakaca bayitambagiza ku mbuga hirya nino ngo twafasha hanaka mu kwerekana yuko bariko barigina intsinzi kugira amakungu abakungu ko yabategetse ati ni muhagarika ivyo bintu. Bobo reka cyayereka ati twere nituko turahagarika uno munsi ahubwo he nahandi duheje gufata. Ivyo rero bikaca bigabandanya bitera induru amakungu kuko mu bisanzwe nka leta y'u Rwanda ibihano maze gufatirwa irifuza yuko na Kongo nayo yofatirwa ibihano n'amakungu. Mwibuke neza ko Union Européenne ububirigi bwaramaze kwikura ko u Rwanda rwaramaze kuyigarama. Mwibuke neza yuko Amerika yamaze kuyigarama kandi ivyo byose vyavuga rumwe na leta y'u Rwanda byaramaze kuvyigarama kuyigarama u Rwanda. Nibi bihugu vya Afrika bimwe bimwe by'ubutunzi byaramaze kwigarama. Hirya ejo hahise bari muri Qatar bahuriyeyo giturumbukana n'umwe yarazi ko baza guhurira na Tshisekedi, Kagame na Tshisekedi. Murabona neza ko na Qatar iriko irakuramo akarenga ivuga ati twebwe n'imitayi yacu iri mu Rwanda turahagarika kabisa. Urumva neza ko u Rwanda goba ruguye mu gatego. Ivyo bintu rero barifuza neza ko bosomborotsa kuneza kunabi, bosomborotsa leta ya Kongo kugira igwane bibe officiel habe intambara kugira nabone vyitirigwe ko nabone bagwanye. Okay, kindi kintu rero abantu bomenya niki, urabona Amerika, ububirigi, ubwongereza bavuga rumwe n'u Rwanda ari ikintu cagiye kubahabura. Kintu cagiye kubahura barabona yuko atari ibintu vy'imifyino. Hariho umugwi bojesi sinkunda kuza ngaha ngo nzanye ibitabo ngo dusome, oya ahubwo mba nizeye neza yuko ari ibintu ndiko ndabashikiriza namwe mba mwabibonye kuzindi mbuga ngurukana ku za Twitter, kuma TikTok, kuma Instagram, kuma Facebook, kuma YouTube, muba mwabibonye ahubwo tuba tuko turanoganza iryo jambo ayo majambo ko hariho nk'abantu usanga bataraza kuri izo mbuga batarabibona. Jere nivyo mbashaka hanini kandi muze murantahura no kuri ico kintu. Uyo mugwi rero ukora nka documentation kwisi nzima. Uyo mugwi nta blague ugira. Uyo mugwi wabwiye bijya bihugu bifadikanije n'u Rwanda ati mukihenda mugabanda yamushigikire u Rwanda turakora icyo tujejwe. Nico cyaciye gitera ubwoba ububirigi, bwongereza na Amerika. Kubera iki? Kubera hari ibintu bimwe kuko iyi politike ibirimwe ibintu vyinshi cyane. Ni kintu ukirabisha amaso udashobora gupfa waragitahuye neza. Hari abantu ngabazi yuko Amerika ari yuvuga ijyanyuma igabi kaganza. No, Amerika nayo ni hari amategeko nirenga amategeko nayo ni. Urumva rero nuko izo principe mu bisanzwe aba M23 bakeneye kwemeza yuko amakungu ko bakibandanya. Tshisekedi nawe akeneye kwereka amakungu ko ari karahohotegwa kandi vuba azova mu gacerere akore nawe ne reaction ko azoba afite ama principe agiye atandukanye. Hama rero icyo nari nateguye dusangire nico. Murakoze cyane kudukurikirana.